N'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaza wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe ndetse naho udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu gihugu kibanyi ca Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Kenya na Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure ibatohoreza amakuru hama ikayabashikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo, haba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nko mu gisata ca politike, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye biba biriko biravugwamwo amakuru atandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe ntawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro kumwe n'inkuru nyene tubandanya gushikiriza biba biriko biravurwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Ese vy'ukuri ivya General de Police Alain Guillaume Bunyoni vyoba bimeze bite? Abanyagihugu benshi bariko baribaza ingene vyoba vyifashe vya General Alain Guillaume Bunyoni. Ese vy'ukuri yoba agipfungiwe mw'ibohero i Gitega? Ese vy'ukuri yoba yaratorotse ibohero? Ese yoba yarajanywe kuvuzwa? Ese vy'ukuri yoba yarapfuye? Vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure, ico utegerezwa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Nayo kandi hari umunyagihugu yapfiriye mw'ibohero, inkuru iriko iravurwa cane irya nino mw'iki gihugu c'u Burundi. Amakuru dufise akaba avuga ko vyagizwemwo uruhara n'abantu batandukanye. Vyose ni ngaha nyene kuri ino mboneshakure, ntuje kure. Ntarakugeza ko ayo makuru ababaje ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkugezeko n'iyi nkuru y'ivyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Ati tutayikoze mu k'umunani muzoce muza mwese twicaye ngaha duce dutanga imihoho. Iyi rusansuma izokora mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibiharuro bizovamwo nivyo bazokoresha. Sinibaza ko dukwiye guca dutanga imihoho gusa, nibaza ko hari ikindi kintu boca badukorera kuko muri ico gihe tuzoba twahemukiye igihugu. Tuzoba tuvuze ngo amatora ntabeho. Ivyo ni ivyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca. Umushikiranganji wa mbere akaba agabisha indongozi zizofata minenerwe igikorwa ca rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Kubwiwe ntihagire ikindi citwazo na kimwe gisubira kuza kivuga yuko rusansuma itazokorwa mu kwezi kwa myandagaro k'umwaka uza. Ariko aratanguza icese ibikorwa vy'inzego zijejwe iyo rusansuma mu ntara ya Gitega. Kuri uwa kane nyene Gervais Ndirakobuca yibukije ko ari igikorwa kigeretse ku vyo bari basanzwe bajejwe, ariko ngo kizokuza benshi gusumba n'ivyo bari bajejwe nibabifata minenerwe. Ashimangira ko muciriza ari ntabanduka uko bizogenda kose. Nayo kandi ntunyemerere mbandanye na ya makuru atari meza nari ntanguye nkugezako mu ntango z'ano makuru. Ni ibijanye n'ifubwa ry'uwahoze ari umupfungwa yanyiwe kuvurwa. Abashinga intahe hamwe n'umuryango wiwe nyene barabivuga ko Meve Shurwe ry'Imana yafubwe kuri uwu wa kabiri mw'itongo ry'abapfuye ryo ku Mushasha ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Uwo mugabo w'imyaka 33 yasandavye mw'ijoro ryo ku wa kane rishira uwa gatanu uheze. Yari mu murwi w'abashika 200 bari bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega kuva ku wa gatandatu ntwarane guheze. Indwi muri bo baciriwe umunyororo uva ku mwaka gushika ku myaka 2 ku wa 22 myandagaro guheze. Umuryango, abagenzi n'abamuzi baherekeje Meve Shurwe ry'Imana aho aruhukira. Uwo muvyeyi w'umwana umwe akaba n'uwo mu muryango w'ivyabona vya Yehova yava Imugutu muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Yarajejwe ihimiriza mw'ishirahamwe Muco gushika umunsi ahagarikwa ku wa 22 Ruhuma guheze,
ari kumwe n'abandi bantu 22 mu gisagara ca Gitega bikekwa ko guhuza ibitsina babisangiye. Amasoko yegereye iyo dosiye abandanya kwagiriza abajejwe ibohero n'umushikirizamanza wa Repubulika i Gitega kuba baranse kumurungika kwivuza hakiri kare, arico catumye apfa kubw'ayo masoko nyene. Kubera uburyo bubi yari apfunzwemwo, yaciye agwara igitigu. Umushikirizamanza arongoye sentare y'iyungururizo ya Gitega ariwe yitwa Felicien Nishemezwe, yaranse ko uwo mupfungwa aja kubonana n'umuganga. Yamwemereye gusa, kandi naho nyene yamaze gusinzikara uruhusha rwo kujanwa kuryamikwa mu bitaro vy'akarere ka Gitega. Ni naho yapfiriye. Ako akaba ariko kababaro k'ababibonye bavuganye na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Isabwa ry'ibihano. Abo mu muryango wa Meve Shurwe ry'Imana bariyamiriza inyifato y'umushikirizamanza wa Gitega. Basaba ibihano kuri uwo mukozi wa leta babona yuko atabishoboye kandi afise izindi ntumbero. Umushikirizamanza arongoye sentare isubiramwo imanza ya Gitega, umupfasoni Felicien Nishemezwe, ntitwamutoye kugira ngo agire ico ashikiriza ku vyo yagirizwa. Kuri uwu wa mbere, umuvugizi w'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika n'uwurongoye ibohero rikuru rya Gitega ntitwashoboye kubatora kugira ngo bishure ku bibazo vyacu, co kimwe n'umuvugizi mukuru ajejwe amabohero. Gushika kuri uwu wa kabiri ku mugoroba, ubutumwa uruganda rwacu rwarungitse kuri WhatsApp ntibwari bwaronke inyishu. Meve yari yejejwe n'abacamanza bo muri sentare nkuru ya Gitega kuwa 22 Myandagaro uheze, nayo abandi bapfungwa 17 baracari muri iryo bohero rikuru nubwo bejejwe n'iyo sentare nyene. Niko kababaro kagaragazwa n'umwe mu bashingwamanza yiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Izareka mu gihugu ca Malawi mw'ikambi ihaye indaro impunzi 3 zapfuye inyuma yo kuborezwa igufa. Abo bapfuye ni Abarundi 2 n'Umunyarwanda 1 bari bahagaritswe mu mukwabu wakozwe mu gufata impunzi mu bisagara bitandukanye, baca bajanwa gupfungirwa mw'ibohero rikuru rya Maura. Indongozi z'impunzi mw'ikambi ya Zareka zisaba ko haba amatohoza yigenga. Kuw'Imana uheze mw'ijoro hafi y'isaha 4 z'ijoro, imodokari yo mu bwoko bwa kamyonete yarashitse mw'ikambi y'impunzi ya Zareka muri Malawi. Kubw'impunzi, iyo modokari yarizanye impunzi ziremvye. Twari turyamye twumva amaborogo, duca turasohoka kuraba ibiriko biraba. Twabonye abantu benshi bari bakikuje iyo kamyonete y'igipolisi. Twegereye twabonye impunzi 8, Abarundi 5 n'Abanyarwanda 3 barambaraye impande y'iyo modokari. Uko akaba ariko ababibonye bigana. Barongera bakagaragaza umubabaro bati, izo mpunzi bose bari abagabo, ntibashobora kuvuga atari ukuboroga gusa kubera ububabare. Ntibaninyagaza, baboneka nk'abarushe cane, bikaboneka ko bari baborejwe igufa. Igipolisi na HCR ntibashobora kumvikana. Igipolisi casiguriye ibiro vya HCR mw'ikambi ya Zareka ko abo bantu bari barekuwe bava mw'ibohero rikuru rya Maura, kandi ko bategerezwa kwakirwa bakanashirwa mw'ikambi yabo. HCR yaranse kwakira abantu b'indembe. Turashimira uwuserukira HCR yaranzwe n'ubuntu akanga kwakira abo bantu. Yabwiye igipolisi ko adashobora kwakira abo bantu baremvye, ko igipolisi gitegerezwa kubanza kubavuza kandi ko bategerezwa kuzanwa ku murango hatari mw'ijoro. Uko akaba ariko abaserukira abandi bashinga intahe bakaba ariho bari mu gihe ivyo vyaba. Inyuma y'ibiganiro birebire, igipolisi cafashe ingingo yo gusubirana inyuma izo mpunzi, bemera kubashikana ku bitaro. Urupfu rw'abagabo 3 barakiriwe ku bitaro vy'i Doha hafi y'ikambi kuri uwu wa mbere mu gitondo. Twumvise inkuru mbi yuko 3 muri bo bapfuye. 5 muri bo barungitswe ku bitaro vy'akarere ka Doha kugira ngo bavurwe vyihuta. Uko akaba ariko impunzi zivuga. Ivyagiriji biteye ubwoba. Umwe mu mpunzi akiri muzima yashoboye gucira amajambo ateye ubwoba ari ku gitanda mu bitaro. Twaraborejwe igufa mw'ibohero rikuru rya Maura. Baratwimye imfungurwa igihe kirekire. Baraduteye inshinge. Batwagiriza ko twanse ingingo yo kuva mu bisagara. Uko akaba ariko yibuka, biboneka ko arushe.
uko akaba ariko yibuka biboneka ko arushe cane. Babiri mu baserukira abandi mu ikambi ya Zareka, Umurundi n'Umunyarwanda, baragiye ku bitaro gusaba ibiziga vy'abo bantu, ariko abarongoye ibitaro baranse kubibaha. Umwiheburo ni wose. Dusaba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane koko icatumye abo bantu bapfa. Ababakubise bategerezwa guhanwa hakurikijwe amategeko. Turababaye, agateka kacu gategerezwa kubahirizwa. Nimba hari impunzi ikoze icaha, nishikanwe imbere y'ubutungane. Uko akaba ariko bavuze. Muri Ndamukiza guheze, leta ya Malawi yaragabishije impunzi ziba mu bisagara ko zitegerezwa gusubira mu ikambi irimwo abantu b'umurengera ya Zareka, ku birometero bishika 40 uvuye ku mugwa mukuru Lilongwe. Mu mpera za Rusama, umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yaratomoye ku nsamirizi n'imboneshakure vy'igihugu ko impunzi zirenga 400 n'abasaba ubuhungiro harimwo abana bari bahagaritswe mu gikorwa c'igipolisi catangujwe mu makaritiye y'umugwa mukuru Lilongwe mu ntumbero yo gufata impunzi zitubahiriza akamo katewe. Abo mu miryango y'Abarundi, Abanyekongo n'Abanyarwanda bo mu ikambi ya Zareka bavuga ko hariko haraba ihonyangwa ryeruye ry'agateka ka zina muntu, bagasaba abategetsi ba Malawi na HCR guhagarika ivyo bikorwa. Ikambi ya Zareka bomenya ko iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 50 ziva mu bihugu vyinshi vya Afurika harimwo Abarundi barenga ibihumbi 11.